mugambwe nta gukina Senidede Fudede ku mutekano nta gukina mbona kazoza nta gukina namwe biswi by'inkona kubera ikoraniro kaminuza ridasanzwe ry'umugambwe CNDD FDD ryo kuwa 2025 umwaka wa 2026 ryabereye Igitega intanga marara kuri igenekerezo rya 2025 umwaka wa 2026 mu ntara ya Gitega komine Gitega ku musozi Masanganzira umugambwe CNDD FDD watunganije ikoraniro kaminuza ridasanzwe ku civugo bagumya banga twubake mu nzira y'imbona kazoza dushingiye ku nama nshingiro. Iryo koraniro kaminuza ridasanzwe ryatumiwe hisunzwe amategeko ntunganyamugambwe na ntunganyabikorwa agenga umugambwe CNDD FDD mu ntumbero yo kwemeza ingingo zafunditswe n'inama ya komite nkuru y'umugambwe yakoranye ku magenekerezo ya 2022 2023 ndamukiza umwaka wa 2024 mu komine ya Ngozi no guhinyanyura ingingo zimwe zo mu mategeko ntunganyamugambwe na ntunganyabikorwa no kuzuriza inzego z'umugambwe uko ibikorwa byatunganijwe. Iryo koraniro kaminuza ridasanzwe ryatunganijwe inyuma y'iminsi 3 abagumyabanga bari imbere y'Imana mu masengesho mpuzamadini yo gukengurukira Imana nk'uko bitekanijwe n'amategeko. Iryo koraniro kaminuza ridasanzwe ryuguruwe n'igisabisho rusangi cakurikiwe n'ururirimbo ndangabuhizi rw'igihugu cacu Burundi haherukira ururimbo ruhayagiza umugambi wacu CNDD FDD. Imbere yuko ibikorwa by'ikoraniro nyezina bitangura icese nyakubahwa umunyamabanga ntunganyabisata ajejwe intwaro na politike yabanje kwibutsa ingene ikoraniro kaminuza ridasanzwe ritunganywa n'abaritumiwemo acaraheza ributsa ingingo nyamukuru ngenderwako yisunze amategeko ntunganyamugambwe na ntunganyabikorwa. Ikoraniro kaminuza ridasanzwe rikaba ryitabwe n'abagumyabanga 1212 kubagumyabanga 1228 babirekurirwa n'amategeko bari bitezwe no kuvuga ko hitavye ibice birenga 98%. Ivyo bikaba birenga cyane ibice bisabwa n'amategeko kugira ngo ikoraniro kaminuza ridasanzwe risase. Mwijambo giwe amaze gutanga ikaze no kugurura icese ikoraniro kaminuza ridasanzwe umunyamanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD ahejeje kiringo yabanje gushimira abagize inama nkuru y'inararibonye bose ku mpanuro bamuhaye mu gihe yariko ararangura amabanga yarashinzwe ashimira indongozi z'umugambwe ku nzego zose z'igihugu ukuntu bakoranye neza baba bakiri mu mabanga canke abo bakoranye ubwa mbere. Kubera yuko ibyaranguwe ari byinshi cyane umunyamanga mukuru w'umugambwe yaciye atumirira abari ngaho kurabira hamwe ireresi ivuga inshamake y'ibikorwa bikuru byaranguwe n'umugambwe CNDD FDD muri ico kiringo. Mwijambo y'inshoro mukuru w'igihugu akaba n'umukuru w'inama nkuru y'inarabonye yashikirije abagumyabanga yakeje abagumyabanga bose muri rusangi na cane abari mu serukizi bukuru bw'umugambwe CNDD FDD ku bikorwa byiza baranguye kugira ngo bawugeze ku ntambwe ugeze ku uyu munsi. Yakeje kandi n'umukenyera rugamba baranyizigiye Therese yizewe n'inama nkuru y'inarabonye kuba umunyamabanga ntwanyabisata acejwe imibano. Inyuma y'iryo jambo abagumyabanga bamaze gusomerwa bakongera bagasigurirwa neza ingingo zapfunditswe n'inama komite nkuru y'umugambwe yakoranye ku magenekerezo ya 2022 na 2023 ndamukiza umwaka wa 2024 muri komine Ngozi baciye bemeza izo ngingo zose ataguhimanga. Kubijanye n'impinyanyuro z'ingingo zimwe zo mu mategeko ntunganyamugambwe na ntunganyabikorwa abagize ikoraniro kaminuza ridasanzwe bemeje ingingo yo gukomeza urwego rwa zone mu mugambwe mu gushiraho urwego rwujejwe iterambere muri zone narigi Burundi buri ku murindi udasanzwe w'iterambere hisunzwe mbona kazoza y'Uburundi bwifasha kandi buteye imbere. Tugarutse kwijamba nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba n'umukuru w'inama nkuru y'inarabonye yashikirije yongeye gutera intege abagumyabanga abahamiriza kutarekura iciza bafashe mu gutsimbataza amahoro n'umutekano no kubibyaza umusaruro ibikorwa by'iterambere. Yabibukije ko umugambwe wavuye kure
agira ati turavye nk'umugambi wavuye naho ugeze uyu munsi ntaco tuma abagumyabanga badashika ku ntsinzi y'iterambere ry'igihugu n'iry'umwene gihugu aho umwene gihugu wese atunga agatunganirwa mu vyiwe no mu biwe. Yasavye abagumyabanga kugira ibanga kuko igihugu mu gutera imbere kibantegezwa kugira ibanga. Yibukije ko umwansi yamarereka umuhizi ariko aratera intambwe kugira amuburabuze. Yasavye umurundi wese kwitwararika gukunda igihugu no kubahiriza amategeko yacu, kugikorera no kugwanya ico cose cotosekaza ubutunzi bw'igihugu. Mu bikorwa byo kuzuriza inzego z'umugambwe hisunzwe amategeko ntunganya bikorwa, hisunzwe kandi n'umwihezo mwiza wagizwe na komite nkuru yakoranye ku magenekerezo 2022 na 2023 ndamukiza umwaka wa 2024. Ngene icobera umukuru w'igihugu akaba n'umukuru w'inama nkuru y'inararibonye yamenyesheje ko umugumyabanga Reveriyano Ndikuriyo n'icegera ciwe bongewe ikindi kiringo ngo babandanye ibikorwa nk'umunyamabanga mukuru w'umugambwe hamwe n'icegera c'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Yaciye agira ko abatumirira kurahira imbere y'ikoraniro kaminuza ridasanzwe ry'abagumyabanga yarihejeje kubizera. Kubijanye n'ivyihutirwa bigiye kurangurwa mu kiringo c'imyaka 2 hapfunditswe ibi bikurikira. Ubwa mbere kuvyega urwego nshingwabikorwa rwa leta, gushiraho komite y'intara ijejwe iterambere. Kubw'ivyo hasabwe gutororokanya imigwi yokomokamwo abagize iyo komite y'intara, kwigisha ko komite y'intara ijejwe gufasha no gukurikirana amasekeza ashingiye ku ntumbero yo kuduza ubutunzi bw'igihugu duhereye mu miryango, ku mutumba, zone, komine n'intara. Gushiraho ibikorwa canke ubutumwa vyega komite y'intara ijejwe iterambere mu bijanye no gukurikirana amashirahamwe y'amakoperative yo mu mitumba. Gutunganya rusansuma yimbitse. Ngaho hasabwe leta ibi bikurikira. Tubwirizwa kumenya iminwa yose ifungurirwa dufatiye kuri rusansuma rw'uburimyi n'ubworozi ruherutse kuba. Kumenya igitigiri kirenga kuvyimburwa n'ibihingurwa ku biba vyakoreshejwe mu gihugu. Kumenya igitigiri c'ivyoshorwa hanze, kumenya igitigiri c'ibihingurwa, kumenya igitigiri c'amahinguriro mato mato na manini yubatswe bivuye mu kugwiza umwimbu. Bwa gatatu, guheraheza imigambi y'iterambere rusange mikuru. Hasabwe ko hobandanya gukurikirana ibikorwa byo kubaka ibarabara ry'indarayi, guheraheza ibikorwa byo kubaka ibitaro bikukira uburere bw'ubuvuzi, guheraheza kubaka amabiro y'amazone, guheraheza kubaka amashuri yari yatanguye kubakwa, kuronsa amashuri ibikoresho bya nkenerwa nk'intebe, ibitabo, ibikoresho bijanye n'ubuhinga bwa none, gushira mu buhinga bwa none ibikorwa bitandukanye byo mu bisata bya leta, kubandanya umugambi wo kuronsa amazi n'amatara ingo, imiryango n'abikorera utwabo, kubandanya amabarabara y'imigenderanire hagati y'intara, amakomine no gusanura ibitarugwa bihuza uburere. Mu gisata c'ubutare hasabwe ibikurikira. Kubandanya gushigikira urwaruka ruko rukorera muri ico gisata biciye mu mugambi paeje, guhimiriza abenegihugu kubandanya kudoma urutoke kubanyuruza ubutare bw'igihugu, kwigisha itegeko rigenga ubutare mu Burundi, nayo kubijanye n'itegeko rigenga ibikorwa rusange hasabwe ibikurikira. Gushiraho ibwirizwa rigenga ibikorwa by'iterambere rusangi, gushiraho amategeko mperekeza yofasha guharura ikiguzi gihwanye n'inguvu z'abenegihugu mu bikorwa rusangi. Kubijanye n'integuro y'ibikorwa n'uburyo bijanye ku mwaka PTBA hasabwe gushiraho indinganizo imwe kandi isa amakomine yokoresha mu gushiraho integuro y'ibikorwa n'uburyo bijanye ku mwaka. Guhimiriza amakomine gushiraho integuro y'ibikorwa n'uburyo bijanye ku mwaka hisunzwe integuro y'imigambi y'iterambere rusangi, nayo ikaba yubakiye ku vyumviro by'abenegihugu bahariya ku mitumba. Muntu mbere yo gukurikirana neza ishigwa mu ngiro ry'imbona kazoza, urwego nshingwabikorwa rwa leta rwongeye gusabwa ko gotegura amaguru masha umugambi w'iterambere ryo ku kiringo c'imyaka 10 duhereye mwaka wa 2027 gushika mwaka wa 2037.
kubijanye no mu bwo kuvuga ukuri kurekuranira no kunywanisha abarundi severe hasabwe ko hohimirizwa abenegihugu bose kwitabira ibikorwa vy'umugwi severe. Igice ca kabiri kuvyega umugambwe. Ubwa mbere kunagura no gukomeza amashirahamwe y'amakoperative. Kubw'ivyo hategekanijwe gukomeza amashirahamwe y'amakoperative nka bumwe mu buryo bukomeye bwo gukomeza akarangamutima mu iterambere ry'umugambwe CNDD-FDD, kwegeranya abavuka mutumba bose bagakorera hamwe mu mashirahamwe y'amakoperative atandukanye, kwigisha bene gihugu bose atanumwe avuyemwo ko umutumba ari ipfundo kandi ari ihwaniro ryo kugwirizamwo umwimbu w'igihugu na bene gihugu, kubandanya kwigisha indongozi zose z'umugambwe CNDD-FDD ko umugambi w'amashirahamwe y'amakoperative ari akarangamutima gashingiye kuri politiki ya CNDD-FDD yo kurema ubutunzi bw'igihugu na bene gihugu. Gushira amatongo hamwe, kwandikisha amatongo n'impapuro ndangatongo. Kubw'ivyo hategekanijwe gukomeza politiki y'umugambwe CNDD-FDD yo gushira amatongo hamwe mu ntumbero yo kugwiza umwimbu biciye mu mashirahamwe y'amakoperative, co kimwe na politiki yo kwandikisha amatongo no kurondera impapuro ndangatongo. Ivyo bikaba bizoranguka neza ari uko inzego z'umugambwe zifadikanije n'inzego z'umuntwaro. Gushigikira umugambi wo gufungurira abana ku mashure. Kubw'ivyo hategekanijwe guhimiriza amakomine n'abenegihugu kugira umugambi wo gufungurira abana ku mashure uwabo. Guhimiriza abenegihugu kugwiza umwimbu kugira ngo baronke ivyo bashora muri uwo mugambi, ingo n'imiryango baharonkera amafaranga. Ku indongozi zo mu makomine ndasubiramwo kw'indongozi zo mu makomine zibandanya zihimiriza abenegihugu gukorera hamwe mu mashirahamwe y'amakoperative mu kugwiza umwimbu, umugambi wo kugaburira abana ku mashuri ukaronka aho ugurira ivyo ukeneye. Ubwa kane gukomeza umugambi turerera Burundi. Hategekanijwe kuraba ko amakomite y'umugambi turerera Burundi yashinzwe aho hose bikenewe no kubashira hatari. Gushiraho urwandiko mperekeza gwerekana ico amakomite turerera Burundi ajejwe. Gukurikirana ko atabana bata amashuri no kugarukana ku ishuri abayataye, kuraba ko abana bose bageze gutangura ishuri biyadikishije, kugwiza inyigisho mu gwaruka mu ntumbero yo gutuza abatwara indazindaro n'abihereza ibyayura mutwe. Mu gusozera umugambwe CNDD-FDD urashimira leta y'u Burundi ku migambi yashizeho mu ntumbero yo kugwiza umwimbu. Umugambwe CNDD-FDD umenyesheje ko atasho utazokora kugira ngo ushigikire leta muri uwo mugambi mwiza. Umugambwe CNDD-FDD urashimira Imana iyo yaduhaye igihugu kirimwo byose atakintu umuntu yokena ari muri ico. Ni muri ntumbero umugambwe CNDD-FDD uhimiriza kandi ugasaba leta kubandanya itororokanya neza ubutare n'amatungo kama byose igihugu gifise kugira ngo akoreshwe neza mu gusahiriza mu iterambere rirama ry'igihugu. Mu bijanye n'imigenderanire umugambwe CNDD-FDD urashima ikibanza Uburundi bufise mu makungu, aho nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba n'umukuru w'inama nkuru y'inararibonye yagiye yizega bidasanzwe n'amakungu, haba mu muryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko mu mwaka wa 2020, haba mu bijanye n'amasezerano guhagararira amasezerano ajanye n'amahoro n'umutekano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, haba muri Komesa mu mwaka wa 2024, akongera akizigwa kuba umuhizi w'umugambi w'ugwaruka amahoro n'umutekano mw'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika, ndetse akaba yaranize kugira ngo abe ntumwe idasanzwe y'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika mu karere ka Sahel. Ubu naho akaba yarize kugira ngo arongore vuba ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika, aho bukera akaba azoja kwimikwa. Umugambwe wa CNDD-FDD urakeje leta kuri iyo ntambwe ikomeye mu migenderanire y'ibihugu. Vyongeye umugambi CNDD-FDD uremera ko umuntu agirwa n'uwundi, akaba ari naco gituma wiyemeje nawe nyene gutsimbataza imigenderanire myiza n'inshuti z'umugambwe nk'uko abarundi bamye barangwa n'umubano mwiza. Umugambi wa CNDD-FDD wongeye kwemeza ko ushigikiye gukomeza amahoro n'umutekano mu bihugu vyose na cane cane mu karere. Umugambi wa CNDD-FDD uboneyeho akaryo ko gusaba amakungu ko yabandanya akora ibishoboka byose kugira ngo igihugu kibanye ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kironswa amahoro. Umugambwe CNDD-FDD ntiworeka gushimira abagize uruhara mu biganiro byagiye biraba muri iyo ntumbero, na cane cane umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi bose bagize ico bakora muri iyo ntumbero.
mu karere k'ibiyaga binini umugambi wa CNDD-FDD urashigikiye cyane ko amahoro n'umutekano bikomezwa kugira ngo uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu bibandanye ukuri kwamye maze ibihugu byose bishobore gushika ku iterambere rirama. Ku bijanye n'ibihugu biri muri Afrika yo haruguru na Afrika y'ubuseruko nka Somalia, Sudani n'ibindi umugambi wa CNDD-FDD urashigikiye abo bose bitanga batiziganya kugira ngo amahoro n'umutekano bitsimbatare muri ibyo bihugu. Umugambi wa CNDD-FDD urongeye kwibutsa ko ushigikiye intwaro rusange ishingiye ku kwitorera indongozi. Urateye ibyatsi abantu bose batumva uwo mugambi bagashaka gukoresha ingufu n'igihagararo bafise ngo barabuze indongozi z'abazatowe n'abenegihugu mu bihugu bitandukanye. Umugambi wa CNDD-FDD urakeje leta y'u Burundi ku kibanza cahawe ugwaruka rw'abarundi na cane cane kubigisha gukura amaboko mu mpuzu bakikorera imigambi bateza imbere. Ivyo birabakingira kuzera inze no kuja mu bintazi kuko ugwaruka rwose rufite ico rukora ntigogira uruhara mu konona no mu gusambura igihugu cabo. Umugambi wa CNDD-FDD uratera akamu ugwaruka rwo muri Afrika ngo rufatire ico digererezo kugwaruka rwo mu Burundi. Umugambi wa CNDD-FDD urahamagariye amakungu gukomeza ingendo yo kubana batagenzanya hagati y'ibihugu byose. Umugambi wa CNDD-FDD urasubiye kwemeza ko biyemeje gukomeza ubumwe bw'abagumyabanga, demokrasi nyakuri no gushigikira ishirwa mu ngiro ry'imbona kazoza y'Uburundi bwifashe kandi buteye imbere. Bigiriwe Igitega, commune Gitega, zone Rutegama, quartier Rutegama kuwa 25/0 umwaka wa 2026 kubw'ikoraniro kaminuza ridasanzwe umunyabanga mukuru w'umugambi wa CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo. Tubiage media ruremesha migiango komera ramba tsimbatara amahoro kuri twese muterami